isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masiko. Bakunzi b'ibiganiro byacu turongeye kubaramutsa, muri kumwe na mwene so yizera ubutumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi, nitwa Nahimana Vianney. Ni jewe Imana yashimye ko no munsi nongera kandi kubashikiriza ijambo ry'Imana muri uru rukurikirane ko kubamenyesha ukuri akenshi muyoboka Mana tubamo tutigisha. Uyu munsi rero nashimye kongera kandi kubasangiza ijambo ritubwira ngo isano ri hagati y'uyu mubiri wacu niyoboka Mana, bijanye no kwemera Imana. Mbega bihurirahe umubiri niyoboka Mana, bihurirahe kugira ngo abantu bashobore kubimenya, kuko ari abantu bumva yuko bashobora kurya uko bashaka, kunywa uko bashaka, kwambara uko bashaka, kuvuga uko bashaka, gukora uko bashaka, mugabo ntibamenye isano ri hagati y'umubiri niyoboka Mana. Rero ivyo nivyo nashimiye yuko dusangira. Bwa mbere na mbere ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abikorinto bitwereka yuko twebwe turi inzu yubatswe yubakwa n'Imana. Uru rukanka rw'iwacu ni inzu Imana ibamo, ni inzu iyoboka Mana rituramo. Byumvikana yuko ikintu cyose coza gihungabanya ubuzima bw'umuntu bitegerezwa kugira uruhara n'ingaruka mu iyoboka Mana, kubera by'ukuri umuntu ariko araribwa n'umushishi ashobora kudakorera Imana. Umuntu umutima agwaye umutima arashobora kuja gukora ikiganiro ugasanga agize ikibazo kibaye agacapfira kuri podium aho ariko aratanga ijambo ry'Imana. Mumve neza yuko imibiri yacu ikintu cyose gituma ubushobozi bw'umubiri bugabanuka, ubushobozi bw'ubwenge bugabanuka, ivyo bitegezwa no kugira uruhara mu bushobozi bwa mpemu. Niyo mpamvu rero tusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri, ijambo ry'Imana ratwereka neza yuko mu nzu nini y'umutunzi habamo ibikoresho bitandukanye. Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri murongo wa 20, mu nzu nini y'umutunzi ni habamo imbombovu z'ivyacuzwe mu inzahabu no mu ifeza gusa, ariko habamo n'iz'ibiti n'ivy'izibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro, ibindi babikoresha ibiteye isoni. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigiriranye neco ikimazi cyatunganirijwe igikorwa ciza cyose. Iri jambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu yiyejeje ashobora kuba igikoresho c'icubahiro, kubera Bibiliya, amajambo menshi ya Bibiliya, Abikorinto ba mbere igice cya 6 murongo wa 19, ni muzi yuko imibiri yacu ni insengero z'Imana. Nukuvuga Imana mpemu yera atura muri twebwe. Byumvikana rero yuko dufashe neza imibiri yacu bituma Imana itugira ibikoresho by'agaciro. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo ni muzi yuko umuntu niyonona umubiri wiwe azoba yononye urusengero rw'Imana, mpemu w'Imana adashobora kuba muri we. Byumvikana neza yuko mukurikije aya masomo yose ya Bibiliya biraboneka neza yuko ari isano rikomeye hagati y'umubiri niyoboka Mana, kubera mpemu w'Imana aba muri twebwe. Bibiliya avuga ngo umuntu niyitondere ivyagezwe vyanje, jewe na Data. Yesu yavuze ngo we n'Imana na mpemu yera baza bagatura mu muntu. Rero batura mu muntu kubera yuko yafashe neza umubiri wiwe. Niyo mpamvu kuba dukurikirana mukwiye kumva ngo iyoboka Mana riterekana uruhara rw'umubiri, uruhara rw'ivyo turya. Mu iyoboka Mana ivyo bitwononera, iryo yoboka Mana riba ririkorera kuzimiza, kubera igituma umubiri kurazimira. Abitesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23, mukuri dusabwa kumenya, nubwo amadini tubamo atabitwigisha ariko bidusaba kubimenya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo kandi Imana nyina amahoro ibe ariyo ibeza gose, kandi mwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Nukuvuga imwemu yacu, ubugingo ariyo maraso n'umubiri bisabwa kuzigamwa kugira ngo
Yesu niyaza azosange twarabizigamye. Kubera iki? Ari ingwara umuntu agwara iyo imuhitanye ijuru ryandise yuko yiyahuye. Niyo mpamvu muyobokamana ridukikije abenshi mu bitwa yuko ari abakizwa usanga batanywa itabi. Ubabajije igitumye batanywa itabi uzokuva bakubwira ngo itabi ryonona amahaha, ritera kansere, abana b'Imana nibemererwa kunywa iryo tabi. Kandi bamwe bakavyumva, abandi ukumva yuko bigisha abantu kutanywa inzoga kandi bakavyumva. Mugabo gutera intambuko ngo begere hirya barabi ibintu byose byotuma amagara y'umuntu yononekara, bigisha abantu kwirinda kugira ngo ibintu byose byotuma ubugingo bwabo cyangwa imibiri yabo yononekara, ko abakristo basabwa kuvyirinda, ugasanga ivyo ntibavyigisha. Niyo mpamvu iyo abantu bateye intambuko baramenya yuko itabi nk'ubumara burimo bwa nikotine ugenda ukabishira ku rutonde rumwe n'icyayi. Icyayi gifise ubumara bita teine, ikawa ifise ubumara bita kafeine, ukabishira ku rutonde rumwe n'inyama zokeje kubera ko zivyara ubumara bita benzopirene. Ubwo bumara rero iyo abantu bakunda gukoresha izo nyama zokeje, ubwo bumara bwa benzopirene abashakashatsi berekana yuko umuntu ashoboye kurya ikiro cy'inyama abawanye n'umuntu yanywa amasigareti 600. Byumvikana yuko ijya brochette imwe ishobora kuba irimo nk'ipake 200 z'itabi umuntu aba yihereje. Nukuvuga rero abantu bari mu iyobokamana bakwiye kumenya isano iri hagati y'iyobokamana n'umubiri wacu. Rero bakunzi b'ibiganiro byacu mukwiye kumva ngo ibiganiro byacu bibahamagarira kumenya ivyo tutigisha kandi byari by'ingenzi. Ukamenya ngo ari ingwara upfuye abantu baza kuguhamba ijuru rikaca ryandika ngo uyu yiyahuye. Kubera iki? Wahitanye n'ingwara wari kwirinda. Iyo ngwara rero iguhitanye abantu baragenda bamwe bakagutera amashugwe uri umwana mwiza, ijuru rikaca rigushira ku rutonde rw'umuntu yimanise yishize ku mugozi kubera wahitanywe n'ivyo wihaye wewe, bigatuma ugwara bigaca bituma upfa. Rero muze mwumva ukukuri abantu batabamenyesha kugira ngo nako nyene mumenye yuko muyobokamana kurimo. Bantu mudukurikirana rero reka tubahamagare gukunda ivyigwa vyacu no kubikurikirana, kandi kuba bizoza birafasha. Ni vyiza kutwandikira, ni vyiza kutwereka yuko mwahezagiwe. Imana rero ibitwumvishe mu izina rya Yesu. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko